Yes, ndabaramukije ngiro cyangwa muramutse Vena muherereye. My name is Franick answer. Uno munsi turi kumwe n'umuntu adasanzwe. Je ndamuzi asanzwe ari kunywa filme kandi asanzwe ari mu business woman. Yakoze kuva kera kumbure n'umuntu tujoganira ku bintu bibiri. Turaganira kuri business yiwe asanzwe akorera ngaha nyene muri ville. Cya kabiri tuzahoganira kuvyo asanzwe akora bindi kandi asanzwe ari mu kinywa filme. Reka tumwakire. Turabaramukije. Murakoze cyane naje ndabaramukije. Weze neza. Yego. Amakuru y'imisi. Ni bo. Kadusa neza cyane. Cyane vya misi yose. Urakoze. Ivyo misi yose. Yego. Yes, turi d'abord kuri shop yawe. Shop yawe imaje hehe kugira ngo ariko dukurikirana kumbure bashobore kumenya. Abatahazi shop yanje iri muri Free and Flag. Imbere ya Palais des Arts. Aho bita muri Dodo Fashion. Ni kuri niveau ya mbere. Kibanza ni 1620. Dodo Fashion. Yes. Katuzena Dodo Fashion kwa. Dodo Fashion ryaje ryari? Dodo Fashion ryaje muri 2020. 2020. Nanatangura kwitwa iryo zina mwabantu mwe. Ubundi sinitwa gutyo. Witwa gutyo. Nanatangura kwitwa Dodo Fashion, ubundi je nitwa Donat, kubatari banje. Hacabamo ka Dodo. Hacabamo ngo Dodo Fashion, bivanye n'akazi kanje, bivanye n'ivyo nkora. Nibaza ko abantu nambitse neza bararyoherwa. Bace barabinyita. Shuga tumuri vraiment mu fashion. Yego. Reka tumwita wakazi. Yes, watanguye rero ibijanye no kudandaza ryari kumbure kugira ngo dushobore kuganira aho ugeze uno munsi watanguye ryari? Natanguye 2017. Mpambanaji. Kose. Twavuye kure mwabantu. Twavuye kure cyane. Ugitangura ni iki kwanza gutangura gukora kumva yuko nawe ugomba kuyangira umurimo kumbure hari abadamu benshi uno munsi avuga ati bon fucking ngoma muhira umugabo ari ku kazi ari karakora. Icyo uteye kumva ko uri umudamu ugomba guhaguruka gukora. Ikintu cyanteye kuba numva ko nokora nuko numva ko nkwiye nanje kubaho ubuzima nifuza. Nkwiye kubaho nshobora kwiha. Ntakwiye kureka amaboko ntakwiye gusaba. Ntibisigura ko ntosaba ariko hariho ibintu usanga natwe twumva ko tutakwiye gusaba. Hariho ubuzima twagiye turabamwo ugasanga n'amavuta yo kwisiga kugira uyaronke uyasaba umushinga ntahe wawe ugasanga agahutse keza kugira uzokambare uzokamusaba atakaguhaye ntakuronka cyangwa ugasanga ugiye mu ngeso mbi kugira uronke vya bindi. Mugabo urumva iyo ukuye amaboko mu mpuzu urakora ntuyituronka ivyo wifuza ariko iherezo urabironka. Yes, ugitangura business yawe yari koroheye batanguye bimeze gute mu kibano muhira mbega kugira ngo ushobore kudema koroheye? Franick nishaka gutangura business ngo ikorohere. Icyambere je business nkitangura narumva isoni. Yo nkubu nk'abantu bombona ndandaza utuntu nk'utu. Nkumva kumenga turanteye isoni ni duke. Menga naje gutumwanya. Nkaza kudandaza nkataha na kimwe ndandaje nkabura abakiriya kubera iki ntavyo mfise ndabaha mfise utuntu duke mugabo nubwo byashika nkadandaza nkakora ku ico gihumbi narumva ko mpava nigura basamayinite atawe ndayasavye rero ni buke yego. Kuva 2017 gushika muri 2023 urugendo rw'urudandazo kuri wowe rwagenze gute wagira ubona gute kumbure hari umuntu ashobora kuba ariko yadukurikirana akabana aho gutangura vyamugoye akumva umengo wapi nta mpamvu yo kuja gutangura benshi numvise barahomvye benshi byageze ukunuko bivanye n'inkuru yagiye arumva arakumva acitse intege no kumva nawe yuko yodemara no gutangura gukora niki kintu d'abord ushobora kumarurira muri bivanye n'urugendo rwawe? Urugendo rw'umudandazi cyambere abantu baraguca intege baraguca intege bakumva kumenga ntuzunguka ntuzoyavyaza umusaruro y'amafaranga. Hari n'igihe umuntu aguha amafaranga ati genda ukore mugabo umuntu ahabwa ati ajya amafaranga ntuzunguka ugiye kwiteranya ukumva nyene umenga sinzi ivyo giyemwo wo biheba kandi nawe ubwawe hari igihe wumva umenga urihebuye urashaka kuza kudandaza ukabura umukiriya neje ukabura umukiriya naho igihe ukamubura mugabo uwundi musi akaza ugasanga urosa inyungu ya misi 3 utadandaje. Rero kudandaza bisaba kwihangana bisaba kudacika intege bisaba donc kuvumiriya utiyimbe udatimvye ntiwodandaza kuko uno musi urabura neje ukabura kandi aho namba ukora udakorera muhira udakorera hafi yo muhira urariha ikibanza uraza gufungura na déplacement uraza kuyikenera
rero kudandaza bisaba kurinda hama ugasenga Imana igahezagira ibikorwa by'amaboko yawe ukazora vuba muhira wasengiye abakiriya ego cyane kugira ngo uze hano onya nibaza ko ni building Nshasha ahanya uri mu bambere batanguye kwikoreramwo mu gihe wari usanzwe ukora muri Paris muri make waraguye akarere ikintu nshaka kumenya experience wakuye muri kano kazi niye experience wakuye muri business uri kurakora kumbure kuva ushobora kuva hari hana no musuka buri ngahanye muri make uguma wagura nibatse ko ariko dukurikirana barabona ibintu bisanzwe biri hano hantu ingene bimeze antukora ko numufam yahagurutse nta muntu ashobora gukura babone ko nyene utari umuntu wakoze aruna ko ari umuntu yakoze muga akavuga ati ibanganyiri rero kwanza ivyo ndi nakubarira uri mudandaza bisaba kurinda gufata ama risque ego bisaba kurinda hama ugasenga Imana igahezagira ibikorwa by'amaboko yawe jewe kubona arafashe imagaze mbo siniyumvira ko nzoronka ibintu bihakwigwa mu mutwe ego vraiment ugitangura kuhimvira hano onye siniyumvira ko nzoronka ibintu bihakwigwa niyumvira ko nzohafata hama nce ndondera uwundi muntu dukorane kugira bikunde ko ndonka amahera y'ikibanza ariko ndashima Imana Yesu yarabinkoreye nkora ndije nyene kandi n'amahera y'ikibanza ndayaronka Imana irakoresha mwebwe nyene ikababuza amahoro mukaza mukanshorera nakubwiye ko iyo ugiye gukora ikintu uragisengera hama Imana ikahezagira rero mvuye muhira ndabasengera urasengera bakoresha mukaza akaza ari mugamba kugura akaza akabona impuzu nziza akacayikunda kuko je mfise impuzu nziza mw'abantu nukuri nziza surtout z'abadamu z'abadamu vraiment ni nziza cyane umudamu yipfuza kwambara neza ushaka kwambika umudamu wawe neza canka akadushaka kumubwira vraiment hari amashakoshi meza hari amakanzu meza hari niki ibirato amabiju muri Dodo fashion naki no imvutano n'ibindi bintu antuka ibintu vyinshi utuntu duswane niki utuntu udushati tumeze neza antuka vraiment ntushobora kureka kuberwa waje muri Dodo fashion imero yo kwakura ko canke kuri WhatsApp ni 71 13 15 08 nukuri kw'Imana muze kumushorera ni muri ville ahasanzwe akorera ni Dodo fashion Dodo impanuro ushobora guhereza ko mbure buri mu fashion canke umudamu wese ahantu ari yumva ko kanje kugira mu mugabo wanje yagiye ku kazi jewe nta mpamvu nta mu gihe ntafise urumagaze rwagutse kugira iki shishobora kugenda ngo nje kwimaramaza nka kujye watanguye uko nta matangura vyorosha bose batangura bigoye impanuro ushobora guhereza uri kwadubikana niye mu bisanzwe umuntu iyo atanguriye mu bintu bingana gutya nibaza ko aca nahomba kuko ntaba yarusha experience ntaba yabiruhiye ariko mugabo yitanguriye hariya amumuzi hariya ukaduka uramenya agaciro uhivyo bintu uribuka combien de fois wariri ubusa urazi kuza muri ville uje kudandaza abandi barafunguye midi wowe ntiwadandaje ntufise nayifungura hari n'igihe namba wadandaje ngutse bibiro uvuga ati none bibiri ninafungura simpitanire mukata umwana ugaca wemera ukiniga kugira bikunde Nibiba vyoroshe mw'abantu mwe ariko turashima Imana kandi ivyo vyose ni vyiza ko tubicamwo kugira tugende turatera iyindi ntambwe niho tumenye naho dukeneye gushika rero ko biri kose ibintu vyose biva mu ntango kandi ntiwumve ngo nkorera hano saha nipfuza gushika bafite indi vision ego ndafise indi vision ndifuza umuntu ankunda azonsengere ngenda abwira ivyo nifuza ndifuza kuzokumva ngo Dodo fashion mu ntara ya Kayanziriyo Dodo fashion mu ntara ya Gitegiriyo Dodo fashion Nguziriyo Dodo fashion Makambiriyo Dodo fashion donc ahantu hose nkumva ko fise yizina fise ivyo ndiko ndakora fise yakazi rero aho nifuza gushika saha mwahumvise isengesho ku bakunzi banje yes tumusengera abakunzi ba Dodo abasanze mumukunda muri business yiwe biciye donc umuvye asanzwe akora vyose umushigikire kumbure kubera ko antuka ugeraje kuraba wavuye naho ugeze no musi mu kiringo c'imyaka idashikana 10 banako ari intambwe ishimishije antuka ivyo bindi vyose no musi urinze ugera hano onya ntobura kugura agence Ngozi ntobura kugura agence Gitega ahubwo no gutega intege no gusenga tu nkuko babivuze yes bon dusozera na kino gice d'abord lecha business impanuro ikomeye ku muntu wese ashaka gutangura business mugabo yabuze habihera nigiye
impanuro ya mbere nomuha nuko yumva ko atokumva isoni mu gukora ntuze wumva isoni zo gukora ikintu na kimwe nubwo uzoba ufise 100 genda hajya kuntuzenya udandaze mu ego gende urangwa twa duhuzu twa balo dukeya twaye amafaranga je ndibuka siniyemeye mu mbabarire je ndibuka umunsi wa mbere niyumvira kudandaza nagiye mu ruvumera bamwe barabizi ndangura uduhuzu tw'abana twa balo tw'ibihumbi 70 nayo 70,000 ngenda kuturangura ngiye kuturangura urabona twatundushishira mu isakoshi nayo mfise abantu bamwe Imana bahumugisha barabizi mu banzamuye barimwe nayo nkaca ngenda kwa naka hagiye naca ndamuzimba kaca nshore gaca usanga nkimuzimwe nungutse 5 kuba mu boss nkaca ndamuzimba wakaronse kuri 2 cyangwa kandi nayo babwiye abantu bose nazimye narakuzimvye kubera nashaka nari nshonje nkaca ngenda ndazishira nk'abantu ntawe aba yabintumye naragenda nkazirangura nkaca niyumvira nkagenda hegehe nagenda ntashorere nkagenda no kwa naka ugasanga umwe araguze uwundi ntaguze gutyo ugasanga ndungutse urumva suye ubwira akabe ko naca ntwari jana gutyo rero ntidutinye ntitwumve ko biduteye isoni gukora ujya ariko aragutwenga mwihoze wewe bandanya gahunda zawe ejo umwana niyarira agakenera umukate ntuzoja kumusegurya deje ariko aragutwenga wewe uzomugura umukate kandi uvuye mu maboko yawe hirya yejo bizongira ingufu kutiyumvira kuja gukora ibidakenewe kubera nawe wakuye amaboko mu mpuzu uri kurakora ajya makeya niyazovamwo menshi baraca umugani ngo zigeze bajya bose muzi uno musi bafise amazina ateye ubwoba hariya abaciye hariya nabo nyene barafise ayandi mateka barafise uko vyagenze hama bitinda biragenda neza natwe rero ntitwihebure bizogenda neza no gusenga yes merci beaucoup reka tunjire mu gace kibindi kabandi bantu basanzwe bakuze hato ko tuganya n'abantu basanzwe bakuze muri business hama bakuze nabo rero muri film ni Dodo benshi bagiye murakunda kuri channel yiwe yitwa Gateka ndazi ko mama agiye maramukunda filme nyinshi zagiye ziraca kuri channel yiwe naje narazikunze uno munsi rero d'abord bikeze ni sawa je abafana nibaza ko babonye ko navuye mu gacerere wavuye mu gacerere waje na filme Nshasha kubera iki kwanza gacerere ari mu biki narabisiguye no kuringira akazi kenshi birangora birandemera usanga ndiko ndiruka muri biriya na biriya ubu naratahuye igituma umukenyezi basigaye bamwitanwa ni maboko igihumbi je neza ko mwabo ba maboko igihumbi nisangamo kuko usanga ndiko ndiruka n'ubuzima bwa buri munsi murazi ko butaba bworoshe nkaca nsanga rero filme ndiko ndayifatikanya n'ibindi bintu niyo mpamvu rero mubona filme nari maze imisi meze nk'umuntu ari mu gacerere nari mu gacerere kugira ndonke iyi magazi nariko ndapararangana nyene mpiga kugira bigende neza mugabe ico ndabemereye jewe naje navuye mu gacerere ndi ku kazi nimuze dukure yes uno musiri wagarutse na filme Nshasha filme yitwa gute hama kugira ngo twinjire muri gatonya kumbura ico duhamagara n'abantu kuja kuyigiraba nibaza ko bayiravye ari abandi batarayiraba Dodo igihe wari umaze nasavye basha muyirabe vraiment igihe wari umaze sigitonya abantu bari bamaze ko kwibagira Dodo yagiye muri business yaduhevye ndasavye muyibagire ndabakunda ndasavye umuntu ataraja kuri Gateka film kuri yarahombye kandi si umufana wanje vraiment wewe n'umufana wawe ndasavye mwirukeyo mwese nze gusanga nyene vyagenze neza amavyuzi nze gusanga ari 10,000 ari kuvyo ifu nivyo turabimenyere ni wagaruka rero donc nwagaruka ku murongo mwize ndazi ko umunsi tazoya tabimbi 10 fiso ariko vyahora bishika uyu bunyene no kuva kwa hari abandi rero mwize gusanga 10,000 biriko manzi subire ubibutse rero kugira ngo aje gukura filme yanje Nshasha iri kuri Gateka Films twashize ko coming soon izo ziracako imisi yose filme kuwa gatatu isaha ni yindi nyene ntitwahinduye ni sizeri z'umugoroba soza dushirako
ni seri zozishako episode ya mbere izojako kuwa gatatu iyindi ijako kuwa gatatu gutyo Mishos kuwa gatatu indi filme yitwa gute filme yitwa ikosa seri Banze ngaruke gato inyuma ndibuka amaseri yose wigeze gusohora wasohora mercredi kubera iki kuwa gatatu kubera iki size ndazibuka filme zose asohora kuwa gatatu amaseri mu episode sinzi byarashitse ko nyene numva kugeza wumva umengo niyo calendrier yawe ugomba gukorerako nta kindi kintu cyaguteye kumbure waharuye ati mercredi membi n'umunsi w'Imana ikindi biki oya nta na kimwe naharuye oya yes bon ku bantu batari bamuheruka rero Dodo genda kuri channel yiwe ni Gateka Films murabe kwanza trailer iriko vraiment ndabizi ko atigera gwisha hasi abakunzi biwe filme zose ama kandi nimba utari bwigero aba filme ziwe nawe usubira inyuma hari ama filme menshi meza yigisha mu buzima kumbe nawe ushobora kwiga uno munsi singumwe navuze ngo visual office ni yihe muri filme kubera ko uko bukeno ko bwije ukomeza kuyigaragaza ariko kandi mbega Dodo ni wa muntu uzoguma tubona umwanya umwe muri filme gusa hacagira umwana tukongera tukamubura nkuko nabivuze navuye mu gacerere naje ku kazi tugere dukore Nizoshobora kubura dusezeranye muzoshobora kumbura twizere ko atakwezi canke amezi abiri azohata filme tubona kirazira bivuze itariki isaha yinya bivuze itariki 21 yego z'ukwezi kw'icumi 2020 2023 yes je vraiment bikubisa haize ukwezi udasohoye filme zo kubaza igituma abakunzi biwe manza musubire kwanza kuri YouTube channel cyangwa batari bamuzi enda kuri YouTube channel yiwe twa Gateka Films muri ama filme yiwe yigisha aba diaspora muri ko muradukurikirana please mumushigikire afise impano kumbure hari ivyumvira afise mugabo bitara bakhayalize bivanye maybe n'uburyo canke n'ibindi filme y'indoto yawe ushaka gukina iye yibisazi kabisa uvuga ati jewe vraiment ndashaka gukina iyi filme maybe ma Hollywood maybe filme bazoyibona twigichapa gachapo gato uco wihorera kuri iki gice ufite ibanga ijambo kubera ko ufite ibanga maze kuri kubaza nyiturerenga nka 10 urabizi kubera iki udashaka ubwira basi akarido gato ati naka amucusura ufunga oya filme shaka gukina ni nyinshi ziri mu mutwe wanje ni nyinshi kandi zose zizobaryohera ego ndenda kuri YouTube channel yiwe hari filme yitwa ibanga yitwa ikosa apana iyinya ndiko je nibukiza kera niyo tima filme ya kera araza kubafasha mu muraza kuryoherwa cyane iva na filme yashize ko kera muga nta filme ibangiriko ariko kukibiba hariko black cat kukibiba izo tuzireke ntaco kukibiba nimwayiraba please iraza kubafasha ni filme nziza irimwe inyigisho mu buzima bugiye butandukanye hose please genda muyirabe yitwa kukibiba mushaka muce mugereza ngaho onya base gusa magize subscribe mwayirave iyo episode yo série yose muraza kuryoherwa ni saison zibiri entre tabye ijya filme yaheze kizogaruka nace ndavyibuka ijya filme ntiyaheze izogaruka c'est vrai harabaye makabazo kumbure kabihagaritse cyane tukinikoza ntaco reka mbariza abakunzi rero bakukibi we noroze kunera umukunzi wa kubera harabaye makagorane kumbure mu bakinyi mwagiye murakinana cyane ntangwane nimwe yahabaye nashatse nyene tubanze tubahindurire uza nibindi bishasha amuzije tubandanye tusanye ibindi bishasha muje tuyibandanye filme twikosa please mugendere kwiraba kumbure kuwa gatatu filme muzoma isanga ko série ya episode ya mbere ya kabiri ya gatatu kandi aziko izobafasha ariko rero akantu gato kari muri mu ikosa naka habaye mu ikosa rya gute kumbure gato ndabasavye mu imbabazi mu nkundire umuntu wese yifuza kubona iyo filme azogende kuri Gateka Films nta muntu avuga filme ata no bamenye ibanga baje sibanga ringene gute no bamenye ibanga kandi ibango ryawe amakuru y'umuzo yasanga hajya gusa ni filme ryoshe iteye n'ikigongo ego yateye ikigongwe mugabira ryoshe kandi irimwo message ryoshe izotwigisha ibitari bike yes ego muzobona icatumye nteba
kubaha filime nshasha canke kubandanya kukibiba vraiment. Okay, Dodo, reka ndagushimire cyane kubwo d'abord washoboye kuduhereza kubwa business yawe amatwibutsa kandi abari kwadukurikirana aho usanzwe ukorera exactement. Murakoze cyane, nkorera muri Franick muri 16h20 hama kandi no muri Le Parisien sinahavuye na Le Parisien turahakorera ni muri 109 ntiturahindura ni hahandi nyene no kuvuga udashoboye kuza muri Franick araho ikaze no muri Le Parisien hose harakora. Yes, ni Dodo Fashion mushaka kumwakura kumbure kugira ngo ashobore kubazanira imizigo canke muri imizigo yiwe ni 71 13 15 08 71 13 15 ubusa 8 ndazibuze neza mu kirundi. Yes, mu muronde rero kumbure umushore kumushore afise imvutano nziza please kuba damu arafise imanza afise imvutano nziza atahandi hantu ushobora kuzironka kandi z'imice itandukanye hariho iziyumbi 10 30 40 50 kuduga nuva yuko uri umukene canke umutunzi mwese muraho ikaze ibiratu vyiza n'amashakoshi hariho twinani bagiye kuvuga hariho mu kirundi tutagute udusutien isutien mu kirundi mu kirundi soutien ni gute sindayi Yes, hariho dusutiye hariho n'ibindi bintu vyinshi hama kandi ikindi naco yibagiye kubabwira turambikana n'abageni abageni turabambika imvutano nziza mukabegwa abakobwa bakiri bato murahawe ikaze tubambike mubegwe nimero ni yindi nyene ikibanza ni ca kindi nyene karibu. Just ni Dodo Fashion turako turaganira kumbure kubwa business yiwe ndetse n'ivyo asanzwe akora ku ruhande vy'amareresi mwakuze cyane wafashe umunyo wawe wo kudukurikirana ndakwibutsa kugira subscribe share ibiganiro vyacu ndetse na comment merci beaucoup.